Ego, murakoze cyane for the introduction. Jewe nitwa FABLICE Manirakiza. Ubu nkaba mpagarariye ikigega cha One Africa Investment Fund nk'umupromoteri. Si jewe ndagitwara kuko nkuko twagiye turabibasigurira, ikigega ni ubwa mbere kibayeho mu Burundi. Kandi mu byo tumaze kuganira n'abahinga cyane cyane abo muri IRMC bagiye baradufasha, hariho structure, hariho amategeko novuga ati twagiye turisunga bituma rero ikigega kiba kirimwe amafaranga y'abanyamitahe canke y'abene gihugu ko kiba gifise inzego zitandukanye kandi zibifitiye ubuhinga bukwiye mu nzira yo kukingira inyungu canke banye n'imitahe bose. Rero igikorwa c'uno munsi tuza kugira nkuko bari babivuze nicyo gusinyiranira na bankobu ku gikorwa cyo kutubera mu register. Munkundiye banza nkasigura gatoyi ikigega abo bantu novuga ati bafasha mu gukingira inyungu canke mu gukingira amafaranga y'abene gihugu canke y'abanyamitahe, nuko munsiguro ikigega novuga ati ni kigega twese turakizi mu cyongereza yita ko ari scheme na hantu twese dushira ijya mitahe yacu. Rero icyambere mwomenya canke abantu babanza kumenya nuko iba ikingiye kugeza ku rwego ruri hejuru cyane gose. Abe Fabrice abende nta numwe afise uburenganzira bwo gukora ku mafaranga y'abanyamitahe bidaciye mu mategeko. Ayo mategeko rero ni ibimubona turiko turagenda tutangura kwegerana nabo tuzogenda turakorana mu nzira yo kugira hageze yuko ivyo bikorwa umwe wese kandi abifitiye ubuhinga bushobotse novuga ati bukwiye, kuko akararo ni keza bankobu nka banke ya mbere commerciale ngaha mu Burundi komeye ariyo yafashe ya mbere mu kumva iryo terambere. Nibaza ko ari we wese acayumva ko ari ibintu bidasanzwe. Rero ikindi cya kabiri tuza kuvuga muri iki kiganiro gikomeye wanashaka nicyo uko abantu bamenya yuko iki kigega kibandanya cyuguruye, abari bo bose babandanya bagura imitahe no kubibutsa ko kugura imitahe kare ari kuzuraronka muri za bonus za nyungu za mbere zibanze, aha twovuga nko kubijanye n'amaintere ava ku matitre. Rero tugiye mu ntimatima ikigega cha One Africa Investment Fund kiri mu bwoko bw'ibyo bita ama mutual fund, kiba gifise uwo bita umu fund manager. Iyo fund management company yitwa African Dream Assets, nayo kandi tegerezwa kuronka uruhusha ruvuye muri IRMC. Hanyuma hakaca haza rero abo bita ba register, arico gikorwa wanashaka ico ndagisigura ko cyane mukanya mugabo cesubira mvuge yuko aba hari habo bita ba custodian. Aba custodian mu Kirundi novuga ati abanyezamu b'amahera b'amafaranga bari muri ico kigega. Kandi ni kube nkako no na bankobu turi mu biganiro byiza cyane ko tuzogera ahantu bankobu nyene ikadufasha muri ivyo vya custodian kuducungira amafaranga, kuko amafaranga arindwa neza iyo ari mu mafaranga menshi nkayo. Se urumva rero ko nivyo byose n'imyizere. Hariho rero n'ikindi gikorwa novuga ati n'iyindi institution canke institution financière nayo ikora igikorwa ca trustee, abari ubahagarariye canke mu Gifaransa babita fidisi, uhagarariye inyungu z'abanyamitahe. Hakabaho rero n'abandi audit externe, hakabaho cabinet juridique. Ivyo byose rero kujya twagiye turabibabwira mu ntango bisigurika ati muri cya gihe hageze ko imigambi finanswa canke dutanga amafaranga kubaba basabye amafaranga, ya fund management company ntica yitora ngo tugiye gutora amafaranga uko nyene badaciye muri izo nzego, muri abo bose bagarda canke bakingira amafaranga y'abanyamitahe. Rero kujaho kwiza inzego ngira murumva importance yabyo nukugira twese tuwe mu novuga ati mu rugamba rumwe rwo gujana abarundi mu iterambere kandi tubakingiye on maximum level. Rero kujyana nababwiye akamaro k'umu register ari byo banko bigiye kudufasha na kamaro gakomeye cyane. Mu masezerano tugiye gusinyiranira harimwo ibitari bike, mugabo mbanje kuvuga kamaro nuko umu register n'ubajejwe kwandika abanyamitahe bose baba baje muri ico kigega. Bisigurika ati twebwe nk'aba promoteri b'ikigega right now twari tukiri mu kwiyaranja
nico gituma twabwira abaguze imitahe ati muce muzi Bujumbura gusinya, ariko urumva ubu bigiye koroha kuko bankobu ni banke y'igihugu iri hose. Ubu rero tukavuga ati bije nk'inyishu kuko bankobu inyuma yo gusinyiranira aya masezerano uwo ari we wese ari karagura imitaha, abari uri hariya ruguru, abari uri hehe, bica byoroha kuko ubu tuca dukora icyo bita one stop solution. Bisigurika ati umunyamitaha aguze umutaha aja muri agence ya bankobu hariho hose. Bankobu izo ifise ajya ma acte d'engagement canke zijya rujya rupapuro rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe, umuntu byaca biba ngombwa kwaza gusinyira Bujumbura, ubu bigiye koroha. Aho bankobu iri hose bazoza bamwakira baca bamugirira registration. Murumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Rero mu byo aba register canke bankobu igiye kudufasha nka bankobu kuri One Africa Investment Fund, icyambere cyo hariho ukorohereza ayo ma register, ukwiyandikisha, ukorohereza bariko baragura imitahe mu nzira yo kuborohereza mu kwiyandikisha. Ibyo twabivuze. Aho n'ikindi twavuganye tuzohava dushikira vuba, ntikica kiba ubunyene, abantu bavyumve neza ko n'ubu kubera ari ubwa mbere tukiyubaka, birabandanya uko twariko turabikora biba physical. Urumva abantu bikenewe ko basinya zijya mpapuro kujya nyene muga mu byo twavuganye na bankobu icitangura kuturonderera canke kurondera logiciel moderne ituma umuntu hariho hose, niyo wowe uri muri Amerika atari ngombwa ya form ngo uyiprinting ngo uyisinye, ushobora ahubwo bazoca babyintegra muri B-note ku buryo wewe niyo wowe uri ruguru urisha ubwo nyene baca bakwereka ati fyonda ka ukabuhejeje. Urumva rero system digitale ko izoza gufasha cyane. Ivyo biri mu byo bankobu icitangura novuga ati kurondera ubuhinga bukomeye kugira bibe, urumva nibyo ko bizoca bitangura vuba. Ikindi gikomeye rero wanashaka ikigega kica gikorana n'umuregister umwajejwe kwandika abantu, ni ikintu cyo kuzotanga impapuro icyo bita certificat d'actionnariat canke ashobora kuba n'amatitre bivanye naho tuzoba turiko turaronderera inyungu abanyamitahe, kuko inyungu z'abanyamitahe zizoronderwa heshi. Ahambere twababwiye ni mu ma project, twohera kuri rya project y'isoko rikuru rya Bujumbura. Mugabo ngira murazi ko na berebe hari amatitre ya granting abantu bakayagura. Urumva nivyo byose mu gihe bizoba bikenewe ko haboneka amatitre, urumva ko ari gikorwa tuca dukorana na register mu nzira yo kugira umunyamitahe wese yibonemwo. Ikindi naco ni cyuko ikindi kizokoroshwa gikozwe na bankobu canke register, ni cyuko umunyamitahe bizomworohera ko ashobora kubona valere y'umutahe wiwe. Bisigurika ati mukazoza uzoshobora kuja kuri bankobu hariho hose ubaza ati ndabira kuri konte yanje y'umunyamitahe, ndabo umutahe wanje kuma valere imaze kwiyongezako. Muri ico gihe ivyo byose rero umva ko bizokoroha. Ikindi kizoba gikomeye gikora umuregister ni distribution y'amadividende mu gihe hageze. Bisigurika nitwakora tukunguka hakagera ko tugabura, bankobu canke register niwe abafise urutonde rwa abanyamitahe bose na valere y'umutahe w'umwe. Bisigurika ati twebwe nk'aba fund managers ico dukora tuca tubwira bankobu ati twungutse miliyari dijana, genda uzigabure abantu miliyoni. Bo burumva bacagenda mu gifrance menga babyitaho prorata, bacagenda bakararaba umwe ayafisemwo. Urumva ni kujya twama tubivuga to ko umuntu yinvestisa amahera menshi niko azokunguka inyungu iri hejuru. Ikindi gikomeye rero mu register canke bankobu azokora muri ibi tugiye gusinyiranira no gufasha abantu muco twokwita transfer, mu gihe wewe umutahe wawe ushatse kuwugurisha canke kuwuseda canke iyo umuntu ahuye n'ivyago agapfa, iyo transfer irabaho, arashobora abamukomokako barashobora kuza bakerekana kujya bica mu mategeko, bakerekana ko arabamukomokako kugira ashobore kuronka
novuga ati ibyo ayo maaction ko mubisigira. Ikindi naco ni cyuko niyo hakenewe ko umuntu avuga ati reka nandikisha abana, ivyo byose urumva ivyo twumvikanye na bankobu ni byizoza korohereza abariko baragura maaction abanyamitahe. Twababwiye rero yuko ikindi twavuze yuko mwoza highlightinga ko abantu bamenya yuko ikigega kitugaye, kuko twagiye turavyumva hari abantu bagumye biyumvira ko kugera loseze ku kigega cyo bacugaye. Ico twasiguye nuko kugera loseze abari bamaze gutanga amafaranga twaciye tuja kuya plasa. Ubu rero turiko turegeranya yandi novuga ati abantu baguma bagura imitahe bashiramwo amafaranga yabo, bumve ko ari amafaranga yabo, kandi uko agenda aragwira niko tuza turabaronderera ahatangura kuvyara umusaruro, kuko amafaranga ye avyara yandi. Rero mutahure neza ko ikigega kibandanya cyuguruye. Twarababwiye ko abantu bashobora kuguramo imitahe n'abantu bose n'abarundi bose, kuko iki ni kigega kirengeye ibidutandukanije vyose nk'abarundi. Iki ni kigega kigiye kuzozanira iterambere ridasanzwe Uburundi. Urumva abarundi bashobora ko investisamwo n'aba diaspora. Twaragiye turababwira ko ubu bankobu yagira vyorosha. Ubu ho hariho nico twaganiye na bankobu biravuga ati hariho ico bita swift transfer fees, ati ivyo twarabikuyeko. Rero nk'umu diaspora ari hanze yumve ko arungitse iryo 103 mu kigega riza gushika ko ari 103. Urumva rero ko banko bibandanya yorohereza abantu aba diaspora. Rero murungika amafaranga amadolari mucishije muri banko kubwishi, kuko nayo irajwe ishinga no gufasha novuga ati abariko baragura imitahe cyane cyane aba diaspora kugira ibintu bibandanye bigenda neza. Twaravuze yuko no mu kazoza tweho twihaye novuga ati umwaka umwe ko tuzoca twugurira n'aba foreign investors kuburyo nabo bashobora gushiramo amafaranga. Rero abo barundi bariko barakwega amaguru, ejo tukugurira aba foreign investors bakaca bishiramo ibihera byinshi, ntibaze bavuge ngo amahigwe ntibayumvise. Rero gici akamonotera abarundi nuko bosidukana niyo nka, kuko iri siterambere rya Fabrice ni terambere ryawe. Usubire uvyumve ni terambere ryawe rikugarukako, kuko yasa amafaranga y'imfashanyo ni ivyunguka. Mu Kirundi bavuga ati ivyunguka, havuga ati rero ni inyungu yawe. Ni naco gituma umva ibiturazishinga no kurondera inyungu zawe no kurondera protection yawe nk'umunyamitahe washizemo amafaranga. Topic ya kabiri novuga ko gatoyi ni ibikorwa by'isoko rikuru bya Bujumbura, Buja City Plaza. Ngira mwarabonye yuko tubigejeje kure. Icambere rero novuga ni cyuko anashaka n'uburyo bw'ibikorwa by'ibanze bwabonetse. Ngira murabona ko ibintu biriko biranyaruka, biriko birakogwa. Nico gituma ngumva duhagurukana niyonka mu nzira yo kugira ibintu bigende neza. Rero nkavuga ati igikorwa cambere cha demolition cyo kubomora mwarabonye ko twakwijije 100%. Ibyo twarabishitse ko ubu rero igikorwa kindi kica gikurikira wanashaka novuga ati tugeze kuri 20%, ni igikorwa rero kivyigwa by'ubukomezi bw'ubutaka. Ejo mwarabonye twaragize apere ku masosiyete lokale n'amasosiyete internationale ashobora kubidufashamo, kuko ndabibutse muri UbakaNation group ikintu cya mbere dukora nukubona ubushobozi bwacu aho bugera. Rero ntitwoza kuvuga ngo twoja kugira ngo etide d'isori ya niveau 30 ivyo ntaho turabikora. Rero nicyo gituma kuva no mu ntango twabwiye ati iki ni igikorwa cya twese. Bisigurika ati rero twe hariho ivyigwa wanashaka na etide architecturale yo gucapa, ibikorwa byo gucapa twe twarabikoze. Mugabo harakeneye abahinga bamaze kubikora baza kugira baturabire ko twabikoze neza, badukosore, batubwira ati ni muhindura uku kuburyo dukora igikorwa n'igisekuru kizokurikira kizosanga kikimeze neza ku nyungu z'igihugu cyacu, ku nyungu za twese. Rero twaruguruye amapere d'offre ahamagara abo bahinga bafisemo experience. Murashobora kuyaccessinga kuri ubakanationgroup.com/jobs. Ayo nayo ni architectural analyze. Iyo apere d'offre canke iyo tenda yuguruye tukazoheza kwakira
ama manifestation ku tariki 8 z'ukwezi kw'icumi na rimwe muri uwo mwaka nyene, hanyuma bazodufasha bwabo novuga ati kwiga bwabo komezi bw'isi, kubera twabonye yuko most likely ari ama societe internationale yoyo twaciye dusaba ko tuzokugara itariki 15 z'ukwezi kw'icumi na rimwe kugira bo baza bava hanze bashobore kuronka umwanya wo kugira baze tubereka hariho bashobore kugira uwo mwanya. Rero murumva ko igikorwa cha Buja City Plaza kigeze kure kandi kiriko kiragenda neza. Rero akamo gakomeye ngaha ni murabona ko ibintu bigiye ku yindi mvo idasanzwe, ku yindi ntambwe. Nkavuga rero yuko abantu bariko barabandanya bagura imitahe bobandanya ko ibintu biriko biragenda neza. Jewe rero personally nk'umuntu yazanye iki kiyumviro ndanezerewe cyane gose kubona bankobu nka banke ikomeye cyane au niveau y'ama banke commerciale, wanashaka novuga ati ni banke ya mbere nta ubishidikanyako ko yabaye ya mbere yumvise iki gikorwa c'iterambere ikavuga ati tubwira aho dushobora gufasha turi play gufasha. Rero tukaba dushitse ku masezerano ya mbere yo kudufasha ivyo vya register canke mu yindi mvugo bita ba transfer agents. Ikindi naco nababwiye ko niyo willing yuko izodufasha ku vya custodian ihari, turi mu biganiro kandi bigeze kure ku bintu bizogenda neza. Rero ndabashimiye cyane gose, ubu nibaza ko twoca dushira umukono ku masezerano. Murakoze. Ikintu cyitwa investment kiri gutandukanye. Muri investment twebwe twarababwiye kuva mu ntango tubabwira iki kigega cha One Africa Investment Fund. Igituma novuga ati project yiri imbere yacu twese ni project Abuja City Plaza, kandi ya project dushimira leta, tunabandanye dushimira leta kuko ni leta yavuze ati turaha challenge abarundi banyotewe iterambere batwereke ko babishoboye. Ivyo rero kuba twaramaze gufata ya mbere twababwiye ko n'amafaranga y'ibikorwa by'ibanze ubu yamaze kuboneka. Bisigurika ati ivyo ni imyaka turiko turavugana na leta, twarababwiye ko ari imyaka ishobora kuzoba 50. Rero muri estimate study yacu irerekana ko amafaranga tuzoba twashizemo hagati y'imyaka 8 ndetse n'imyaka 10 mu kwiyezerva ko azoba yagarutse. Bisigurika ati cufata rero imyaka 40 uri kuraronka inyungu. Iyo niyo nyungu twagiye novuga ati tugenda iyo niyo nyungu classique. Hanyuma rero izindi nyungu ziriko ziraza ni amabonisi ari karagenda aboneka. Nk'ubu nk'akarorero hariho nk'igikorwa cyaraye kibaye cyo kugura amatitre yo muri BRB ku kiringo c'amezi 3. Bisigurika ati ya interest kandi twayaguze kuri twayarose kuri 6% ku bice bitandatu kujana ku mwaka. Bisigurika ati rero bashizemwe amafaranga bazoshobora kuronka iyo pourcentage. Amafaranga yabo ntibaca bayaronka, ayo bungutse ntibaca bayatora, mugabo ni valeriza kuzako. Rero mungira uca wumva ko twiki turagishinga kujya nako ndabivuga nukugenda turonderera inyungu abamaze gushiramwo imitahe mu nzira yo kubona ko bashize umutahe mu vyunguka. Nakubwiye ibigega n'ubwa mbere kibaye mu Burundi. Rero ikigega uko kimeze ushizemo amafaranga ntucuvyukeje ngo giye kuyakuramo. Ubuteragiye amafaranga aho agenda runguka. Umuntu wese atwumva yumva ko washiramwe amahera hirya y'ije akazoja avuga ati ndayakuye mwavyihoze. This is long term investment. Rero ni kimwe namye ndababwira ati ibyo twe twazanye nibi n'abazungu bahishije abirabure. Rero ico kijanye na dere ni kujya tukubwira ati nyuma y'imyaka 10 muzotangura guhembwa. Thank you. Ego. Ayo nama negotiation tubandanya tugira ico onaragenda gisigura kuva mu ntango tugitangura iyi ide yo kwegeranya amafaranga. Urazi ko bwa mbere twaravuga ati BRB ishobora kudufasha kuba umu custodian. Muga BRB ka making a clear ati kubera itegeko ry'u Burundi
uwazanye amafaranga y'amadolari azoguma ari mu madolari mugabi amayentere aza mu marundi mugabo ubu biraryoshe kuko turiko turaronka n'abatwemerera ko utanze amadolari ushobora kuronka inyungu yawe mu madolari nyene mugabo byensirisi kuri rya pourcentage navuze kuko ku mafaranga y'amadolari yoyo paraporo nk'ijya 6% navuze yoyo ku mafaranga y'amadolari ibiri munsi yayo gatoya urumva ivyo byose rero ko bizokunda yeah.